Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano. Kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo nsangire namwe umwanya w'ikiyago cyo mu buryo bw'impwemu, tuyage ku mugambi w'Imana ujanye n'iki gihe ca nyuma. Nico gituma ngomba gusoma mu vyeshero Yohana mu gice ca 16 umurongo wa 15 ahatubwira uku gukurikira: ehe ndaza nk'igisuma, hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Vyongeye dusome mu Bitesalonike ba mbere igice ca 5 murongo wa mbere kugeza kuwa 3, ahavuga ngo ariko bene data ivy'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko bise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Ariko mweho bene data ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi ububire nk'igisuma, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango. Ntituraba ijoro canke ab'umwiza. Nuko rero ntidusinzire nk'ababandi, ariko twame tugavye twirinde ibiboreza, kuko basinzira mw'ijoro, n'ababorerwa baborerwa mw'ijoro. Ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza, kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu, nuko tubane nawe. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ikabuhezagiza ijambo ryayo, kandi ikatwemerera kuritahura.
muri iri joro icigwa cacu ni ibanga ryo kuza kwiwe nk'igisuma mw'ijoro. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ibanga ryo kuza kwiwe ni ibanga rikomeye cane, ariryo haba mw'ijuru batari bazi ibijanye n'iryo banga, kuko Yesu Kristo yaravuze ariko aravuga ku kuza k'umwana w'umuntu, yavuze yuko umunsi n'isaha, yavuze ko n'abamarayika bo mw'ijuru nabo nyene ntibari babizi. Rero yaratubwiye ingene igihe c'ukuza kwiwe kizoba kimeze. Aratubwira muri Matayo mutagatifu no muri Luka no muri Mariko ku bijanye n'igihe co kuza kwiwe, kandi aratwereka ibintu bizoba biriko biraba umugambi w'Imana kugira ngo twebwe dushobore gutahura igihe co kuza kwiwe. Nuko ntitwiyobagize ibintu Imana izoba iriko irakora, nk'uko nk'abo mw'isi babayeho mu mwijima hamwe n'umwiza w'umuzimagiza. Ariko Pablo aratubwira yuko twebwe tutari abana b'ijoro canke ngo tube abana b'umwijima, kugira ngo uwo munsi wo kuza kwiwe hamwe n'isaha yo kuza kwiwe, kugira ngo twebwe ntibize biduturumbukire nk'igisuma mw'ijoro. Ariko ku isi hazoba ari mw'ijoro, turiko turavuga mu buryo bw'impwemu, kuko isi izoba iri mu mwijima wo mu buryo bw'impwemu. Umuvugishwa Yesaya mu gice ca 60 aratubwira ati, haguruka ukayangane, kuko umuco wawe ushitse, kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Ivyo ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi wa nyuma, arasiye abatorejwe n'Imana bose. Kandi ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuwatorejwe n'Imana kw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ni nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe, ni nk'izuba rirashe nk'uko tubibwirwa n'umuvugishwa Maraki mu gice ca 4, atariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Rero mwumvirize namwe ingene ukuza k'umwami, ukuza k'umwana w'umuntu ku isi ni mu gihe c'ijoro nk'igisuma mw'ijoro, ariko ku batorejwe n'Imana ho ni nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe ku munsi wa nyuma, ku munsi w'umwami. Rero kugira ngo dushobore gutahura rino banga, ariryo banga rikomeye cane, ari naryo haba mw'ijoro canke ku isi, iryo banga ntiryari rizwi. Ku munsi wa nyuma iryo banga rizoshitswa, kandi abatorejwe n'Imana bazoba bariko barabona ukuza k'umwami. Rero haravuga ngo, haguruka ukayangane, kuko umuco wawe ushitse. Yesu Kristo yaravuze ati, ni jewe muco w'isi, kandi uwunkurikira ntazogendera mu mwijima, ariko azogira umuco w'ubugingo. We ni umuco w'isi, hamwe n'umwe wese muri twebwe mu kuza kwiwe kwa mbere ndetse no mu kuza kwiwe kwa kabiri.
kandi ubwiza bw'uhoraho nabwo bwaragaragaye mu kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi harasezeranijwe yuko buzogaragara no mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko isezerano ni uko umwana w'umuntu azoza mu bwiza bwiwe, mu bwiza bwa se, azananye n'abamarayika biwe, nuko gaheza akagerera umwe wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Matayo igice cya 16 umurongo wa 27 na 28. Hanyuma yafashe Petero, Yakobo na Yohana mu gice cya 17 muri Matayo mutagatifu, abajana ku musozi muremure, nuko ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe hakayangana nk'izuba. Kristo ngaho yari karatwereka ukuza k'umwana w'umuntu mu bwami bwiwe, azananye n'abamarayika biwe, kuko aho hagaragaye Mose na Eliya bariko bavugana na Yesu, kuko abamarayika bo kuza k'umwana w'umuntu ni Mose na Eliya, ni imyelayo ibiri yo mu vyeshuro Yohana mu gice ca 11 no muri Zekariya igice ca 4, imyelayo ibiri aribo basigwa babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana. Abo Yesu Kristo arabavuga umugani w'ugwafu n'uburo, nk'abamarayika barungikwa n'umwana w'umuntu mu gihe c'isarura, kugira ngo basarure ingano, kugira ngo zishigwe mu kigega c'Imana, ugwafu nago ruteregwe mw'itanure ry'umuriro ruturigwe. Ugwafu rushushanya abana b'umubi, ingano nazo zishushanya abana b'ubwami, no kuvuga ngo abana b'Imana. Abana b'umubi bazoturigwa nk'uko Yesu Kristo yabivuze, kandi ibyo bizoba mu kabura gakomeye, aho umuriro ruhonyanganda uzokwaka, kandi n'umuriro wose w'ubwoko bwose uzokwaka, kubw'umuriro ruhonyanganda uzoba uriko urarabagirana waka uturira babi. Rero mwumvirize namwe ingene n'umuvugishwa n'Imana Maraki nawe yavuze kuri uno munsi waka uje, aravuga mu gice ca 4 umurongo wa 1 ati, heraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, niko Uhoraho n'ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Ibi nibyo byapfugishijwe ko bizoba ku munsi wa nyuma, mu gihe ca nyuma, mu gihe ubwo abo kw'isi bazoba babayeho mu mwijima hamwe n'umuzimagiza, kuko bazoba babayeho mw'ijoro, ijoro ryo mu buryo bw'inkwemu. Iryo joro ryo mu buryo bw'inkwemu kubiramwo abantu ni iki gihe twe turiko turabamwo. Nico gituma havuga ngo kuko umwiza w'umwijima, kuko araba umwiza uzotwikira isi, bivugwa muri Yesaya 60 umurongo wa 2. Kuko araba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho avuga ku batoranije abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, atari kuhoraho azokurasira, no kuvuga kuri wewe izuba ry'ubugororotsi rizorasa. Uhoraho azokurasira izuba ry'ubugororotsi, Yesu Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo no kuza kw'izuba ry'ubugororotsi rica ibibatsi, rirabagirana ku munsi mushasha, ku munsi mushasha w'ikiringo, mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo, kuko ni mu gatondo niho izuba rirasa, kandi abo baha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira, niko Imana yavuze biciye mu mvugishwa n'Imana Maraki mu gice ca 4, kandi rizozana agakiza mu mababa yaryo. Rero izuba risanzwe nta mababa rifise, amababa asanzwe, ahubwo ico rifise ni imishwarara y'umuco, imishwarara yakira ikiremwa muntu. Izuba ry'ubugororotsi naryo ariryo Yesu Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri
naryo ntirifise amababa asanzwe, ahubwo ico rifise ni abamarayika biwe, ubukozi bwa Mose na Eliya, umwe muri buri ruhande nk'uko babonetse ku musozi wo guhindurirwako. Ayo niyo mababa y'izuba ry'ubugororotsi, ni ubukozi bw'abamarayika biwe, ubukozi bwa Mose na Eliya, ari ubw'agakiza ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana, kuko Yesu Kristo yaravuze muri Matayo 24 umurongo wa 31 atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranirize hamwe abatoranijwe. Nico gituma rero haza ubukozi bw'abamarayika biwe ku munsi wa nyuma muri kino gihe twebwe turiko turabamwo, kugira ngo kubw'umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba, umuhamagaro wo batorejwe n'Imana biciye mu bukozi bwa Mose na Eliya, biciye mu bukozi bw'imyera ibiri, ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu barungitswe ku bwa rino sarura rikomeye cyane ku munsi wa nyuma rizokogwa. Nico gituma tubwirwa na Kristo muri Matayo mutagatifu igice ca 24 no muri Mariko igice ca 13 kubijanye no kuza ko umwana w'umuntu mu bicu, yambaye igicu canke aje ari mu bicu byo kwijuru, kandi haravugwa ko arungika abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba kugira bagiriki, kugira ngo begeranye abatoranijwe biwe ku munsi wa nyuma. Abo yatoranije ni abanyuma bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, bazohamagagwa begeranywe bashigwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo ku munsi wa nyuma, kandi bategurwe kugira ngo bahindurwe banyakugwe kuri uno munsi wa nyuma, nuko bajanwe mu buzima no kubw'umwagazi w'intama. Hatabaye ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu, ntashobora kuba ukwegeranywa kw'abatoranijwe n'Imana ku munsi wa nyuma, ntihonaba no kwitegura kugira ngo bahindurwe banyakugwe muri iki gihe ca nyuma. Nibiciye muri buno bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu nibwo Yesu Kristo azoba ariko arakoresha mu kwegeranya abatoranijwe bose ku isi kino gihe canke umunsi aho bino byose bizoba biriko biraba ni mw'ijoro, ariko ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana hazoba ari ku murango, kuko hazoba ari umunsi mushasha w'ikiringo hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Umunsi umwe imbere y'Imana kuberemwo abantu ni ikimpumbi, no kuvuga imyaka igihumbi. Imyaka igihumbi yacu nayo ni ku Mana ni umunsi umwe gusa. Rero mwitegereze namwe mutagatifu Pablo mu Bitesalonike ba mbere igice ca 5 yaratubwiye ko munsi w'umwami uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Intumwa mutagatifu Yohana yarari ku munsi w'umwami muri iri yerekwa ryo mu vyeshuro Yohana, kandi reka turabe ico yabonye n'ico yumvise ku munsi w'umwami. We yarimuwe ajanwa ku munsi w'umwami. Ivyeshuro Yohana igice ca mbere umurongo wa 10 na 11 havuga hati, Yohana intumwa yaravuze ati, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu. Mbega ni uwuhe munsi yari ariko mutagatifu Yohana? Umunsi w'umwami. We yari muri mpwemu. We yarimuwe mu mubiri wiwe wa Teofaniya, muri mpwemu ya Teofaniya yimurirwa ku munsi w'umwami. Kuri we hari muri kazoza. Aravuga ngo, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Yohana yumvise iki ku munsi w'umwami? Yumvise ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Kandi ico nico abahungu bose n'abakobwa b'Imana bazoba bariko barumva ku munsi w'umwami, umunsi uzoza kubiremwa abantu nk'uko igisuma kiza mw'ijoro.
aravuga intumwa mutagatifu Yohana, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Mbega iri jwi rirenga ry'inzamba ni ijwi ryande? Ni ijwi ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ku munsi w'umwami. Ni ijwi ry'umwami wacu Yesu Kristo ririko riraganiriza abana biwe bose ku munsi w'umwami. Reka rero turabe umunsi w'umwami wariwo, ari nawo Yesu Kristo yavuze ko. Yesu Kristo yarawuvuze. Yesu Kristo yabivuze muri Yohana igice ca 6 murongo wa 39 ukabandanya. Kuko uwo munsi w'umwami urakomeye cyane, urahambaye cyane mu mugambi w'Imana. Reka turabe bimwe mu bintu bizoba ku munsi w'umwami. Kimwe muri ivyo no kuza k'umwana w'umuntu. Muri Yohana mutagatifu igice ca 6 murongo wa 39 na 40 Yesu Kristo yaravuze ngo, kandi cyo ntumye agomba ngiki, agomba yuko umuvyeyi yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Kuko iki arico data agomba, agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Umunsi w'iherezo ni uwuhe? Kugira ngo dushobore gutahura umunsi wa nyuma wariwo, dukeneye gutahura imisi ya nyuma iyo ariyo. Ku munsi wa nyuma Yesu Kristo yaravuze yuko azozura abapfuye bamwizeye, abapfuye mu mibiri yabo y'inyama. No kuvuga ngo imibiri yabo y'inyama ikaba yarapfuye, nuko abantu bakaba bari muri paradizo, ariho babaye mu muri wa Teofaniya. Rero turabe ico twigishwa n'ivyanditswe. Mutagatifu Petero wa kabiri igice ca 3 murongo w'8 kugeza ku 10 aratubwira uku gukurikira, kandi nagomba gusoma kino canditswe kugira ngo duheze dutahure neza ibintu mutagatifu Petero avuga n'ivyo Yesu nawe nyene yavuze. Yaravuze ikintu hano, ikintu kidakwiye kwirengagizwa. Yaravuze ngo, ariko bankunda iri rimwe mweho ntimugiyobagize, yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo. Uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, uzoza nk'igisuma mw'ijoro, aho amajuru azovaho hakaba no kwasana guhambaye, ivy'itanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Ngaha turashobora kubona ikije ku kiremwa muntu. Kandi habandanya havuga ngo, none ko ibyo byose bizoshonga bityo,
mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana, no mu kurereka ukuza k'umunsi w'Imana muwuhahamiye, uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha, kandi ivy'itanguriro byose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze. Rero mwitegereze, iyo tubwiwe ku munsi w'umwami ko biremwa abantu ni kimpumbi. Rero reka turabe iminsi ya nyuma nayo iyo ariyo. Intumwa mutagatifu Pawulo yaratubwiye ku minsi ya nyuma mu gwete yandikiye abaheburayo igice ca mbere umurongo wa kabiri, igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yaravuze ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo. Ni iyihe minsi Pawulo avuze yuko Imana yavugiye mu mwana wayo Yesu Kristo? Pawulo avuze ngo muri iyi minsi ya nyuma, kandi yari iminsi ya Yesu Kristo n'intumwa, kandi haraheze imyaka 2000 n'ubu turacaba mu minsi ya nyuma, kuko iminsi ya nyuma imbere y'Imana ko biremwa abantu ni ibihumbi 3, kandi iminsi ya nyuma yatanguye mu gihe c'umwami Yesu Kristo. Ico gituma havuga ko Imana yavuze muri iyi minsi ya nyuma ivugira muri Yesu Kristo, kandi haramaze guhera imyaka 2000, kandi n'ubu turacari mu minsi ya nyuma. Byongeye kandi turafise n'icanditswe co mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa 14 ukabandanya. Ahari ku munsi wa Pantekoti, igihe baronka mpwemu wa Yesu Kristo, abantu 120 mu cumba co hejuru bavuga mu ndimi nshasha, bavuga ibitangaza vy'Imana, kandi abantu bari i Yerusalemu bagiye guhimbaza Imana, abari baje baturutse mu bihugu bitandukanye, ariko bakaba bari abaheburayo, ariko bari bakuriye mu bihugu bitandukanye. Abenshi muri bo aho bari bavukiye banavuga n'indimi zo mu ivyo bindi bihugu. Igihe bumva rero abo bantu 120 babizera Kristo bariko baravuga ibitangaza vy'Imana mu rurimi rw'abo bandi bantu, bari bajije bati, mbega abo bose s'abanyagalilaya bariko baravuga? None gute twobumva bariko baravuga ibitangaza vy'Imana bakabivuga mu ndimi zacu bwite, indimi twebwe twakuriyemwo twavukiyemwo? Abandi nabo barabanegura, kuko ntihigera habura abantu banegura mu gihe Imana ibiriko irashitsa isezerano ryayo. Baravuga bati ati baborewe, ni ukuvuga ngo buzuye igisama, baborewe. Ariko muri ako kanya no mu bintu vyariko bibera ngaho, hari inyishu ishingiye kuri Bibiliya, hari nayo mutagatifu Petero yaragiye kubaha. Igice ca kabiri umurongo wa 14 kabandanya mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, haravuga ati, ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha 3 zo munsi.
ni ukuvuga hari hagati ya saa 2 na saa 3 zo mu gatondo. Iyo niyo saa ya gatatu y'umunsi. Isaha ya mbere ihera size kugera saa 1 zo mu gatondo. Isaha ya kabiri ihera saa 1 kugera saa 2 zo mu gatondo. Iya gatatu nayo ihera saa 2 kugeza saa 3 zo mu gatondo. Izo saha zitatu zigize igihe c'umuteramyi wa kane canke izamu rya kane. Abananya kuvuga ngaha mutagatifu Petero, ariko ivyo ntivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri, ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ko bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi, mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje bavugishwe nanje. Mutagatifu Petero avuze ariko arasoma ubuvugishwe bwo muri Yoweri, avuze yuko mu minsi ya nyuma yuko Imana yari yarasezeranye gusuka mpwemu yera ku bari n'umubiri bose, ku bari n'umubiri bose bizera Kristo. Imana yari ngaho iriko irasuka mpwemu yera. Ivyo vyariko birakora ukuvuka bwa kabiri mu bantu 120. Kandi uhereye ubwo kabandanya Imana yabandanje gusuka mpwemu yera, kandi yabandanije gukora ukuvuka bwa kabiri mu bizeye Kristo mukiza wabo n'abogije ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Uko niko rero habaye ukuvuka bwa kabiri mu mamiliyoni y'ibiremwa nk'abantu kuva ku munsi wa Pantekoti kugeza ubu. Kandi bimwe Kristo yabwira Nikodemu byagiye birahinduka ukuri igihe amubwira ngo no kuri ndakubwira yuko utavuka bwa kabiri adashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu yimviriye ukuvuka biciye mu mugore, kandi Nikodemu yarashaje. Mbega nyina wiwe byari kuba bimeze gute? Namba yaragihari yarameze gute? Yari yarapfuye. Ntivyari gushoboka rero kuri Nikodemu kuvuka bwa kabiri nkuko yiyumvira kubijanye no kuvuka bwa kabiri uko Yesu Kristo yari karavuga. Ariko Yesu Kristo yaramubwiye yuko bitaremeze nkuko yavyibaza. Nikodemu yibaza ngo mbega ivyo byoshoboka bite? Niko bibajije Kristo. Mbega umuntu amaze gusaza yosubira kwinjira mu nda ya nyina akavuka bwa kabiri? Yesu Kristo aramubwira ati no kuri ndakubwira yuko utabyagwa n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni kuvuga yuko umuntu akeneye ukwizera Kristo mukiza wiwe, ukoze ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo hamwe no kuronka mpwemu yera, kugira ngo bityo avuke bwa kabiri. Uko niko haba ukuvuka bwa kabiri muri buri kiremwa muntu cose, kandi uko niko umuntu avukira mu mubiri w'ibanga wa Kristo mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi uko niko hashitswa bya bindi Kristo yabwira Nikodemu muri Yohana mutagatifu igice ca 3 murongo wa 1 kugeza kwa 6. Rero turashobora kubona yuko abigishwa ba Yesu Kristo nubwo bari ko bakurikira Yesu Kristo ntibari bwavuka bwa kabiri kugeza ku munsi wa Pantekoti. Kandi ku munsi wa Pantekoti niho Yesu Kristo yatanguye gukora ukuvuka bwa kabiri mu bantu 120 ubwa mbere na mbere, hanyuma arabandanya mu majana canke ibihumbi by'abantu n'amamiliyoni y'abantu aribo biciye muri no myaka 2000 yaheze bizeye Kristo nk'umukiza wabo, boza ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo. Uko niko rero barose Yesu Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana, umwagazi w'intama wa Pasika, ndetse kandi nk'isuguru y'impene y'impongano, nk'isuguru y'impene y'impongano kubwo kunywana kwa buri muntu wese n'Imana. Aribyo byariko birakorwa, byakorwa mu bwoko bw'Heburayo, byakorwa ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka. Ariko ubonaho ntabwo hagikenewe bijya bimazi ubwoko bw'Heburayo bwatanga. Aribyo byari ishusho n'ingero ya Yesu Kristo, ariwe yari kuzoza ku isi mu mubiri w'umuntu, nuko agapfa ku musaba Kalvariyo nk'ikimazi gitunganye ku bw'ibyaha,
kubwo kutwuzuza n'Imana, ukutunywanisha n'Imana. Nico gituma Pawulo yavuze ngo wuzure n'Imana uyu munsi. Ni mwa kino gihe, mu gihe abantu bakihari bakiriko barabaho, niho bategerezwa kwihuza kuzura n'Imana. Kandi nico gituma hakenewe ikimazi ca Yesu Kristo, igishushanywa n'ikimazi c'isuguru y'impene y'impongano ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka hagati mu bwoko bw'Aheburayo. Rero ubwoko bw'Aheburayo ubu ntibugikeneye ibimazi by'ibitungwa, kandi nta muntu n'umwe agikeneye gushikanira Imana ibimazi by'ibitungwa. N'ubwoko bw'Aheburayo nabwo nyene ntibugikeneye na ya ngoro, kuko ntabwo bigikenewe gutanga bijya bimazi batanga bwa mbere, kuko Imana yaramaze kuyironkera ikimazi gitunganye, Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana yakuye ibyaha by'abari mu isi. Kandi amaraso ya Yesu Kristo atwoza icaha cose. We ni umwagazi w'intama wa Pasika, vyongeye kandi ni isuguru y'impene y'impongano kubwo ukuzura n'Imana kw'abantu n'Imana, kandi na buri muntu wese ku giti ciwe aheza kuzura n'Imana. Nico gituma kuva kuri Kristo kugeza ubu ubwoko bw'Aheburayo bwinjiye muri bino bibazo, ari byo barasambuye Yerusalemu n'ingoro nayo nyene, nuko bajanwa ari nk'inyagano. Hanyuma mu kibanza cari mw'irya ngoro bahashize umusigiti wa Omari. Ariko ubwoko bw'Aheburayo ubu ntibugikeneye ingoro, ubu burafise ikimazi gitunganye. Ico kimazi gitunganye ni ic'abanyamahanga ndetse n'Abaheburayo. Ariko kubera ko ubwoko bw'Aheburayo bwamwase muri no myaka 2000, ibyaha by'ubwoko bw'Aheburayo byamye bibonwa n'Imana, kandi ingero y'icaha n'urupfu. Ico gituma bamye batotezwa. Hitler yahatswe kubaheraheza, kubasozera, kubazimanganya. Hitler, Mussolini na Stalin bahatswe kuzimanganya ubwoko bw'Aheburayo. Ariko kubw'imbabazi z'Imana n'amasezerano Imana yasezeranye kubijanye n'ubwoko bw'Aheburayo, Imana ntiyemeye yuko barandugwa kuri no mumbe w'isi ubwoko bw'Aheburayo. Hagumye hari amasigarira ya Isirayeli. Abo rero ku munsi wa nyuma bazokwakira Mesiya, azoza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, nk'umwana w'umuntu hamwe n'umwana wa Dawidi, kugira ngo yicare ku ntebe bwami ya Dawidi, aganze ubwoko bw'Aheburayo, aganze n'amahanga yose. Kandi ibyo ni ibyo ku munsi wa nyuma, no kuvuga ni mu kimpumbi c'indwi. Twaragize imisi ya nyuma uhereye mu misi ya Yesu Kristo kugeza ubu. Ico gituma Mutagatifu Pawulo avuze ngo muri ino misi y'iherezo Imana yatubaririye mu mwana wayo, no kuvuga ngo muri Yesu Kristo, kuko imisi ya nyuma ni ibihumbi bitatu, ikihumbi ca gatanu, ikihumbi ca gatandatu n'ikihumbi c'indwi. Kandi igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 3 hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka, hatanguye ikihumbi ca gatanu. Uko niko rero hatanguye imisi ya nyuma. Kandi ubukozi bwa Yesu Kristo bwakozwe mu kihumbi ca gatanu, mu kinjana ca mbere c'ikihumbi ca gatanu, hamwe n'ica gatatu ca mbere c'ikinjana ca mbere c'ikihumbi ca gatanu. Kubw'ivyo rero ubukozi bwa Kristo bwakozwe mu misi ya nyuma, kuwa mbere mu misi ya nyuma imbere y'Imana, ariyo kubiramwe abantu ari ibihumbi bitatu vya nyuma. Nuko rero kuwa mbere mu bihumbi bitatu vya nyuma arico kihumbi ca gatanu, ica mbere mu bihumbi bitatu vya nyuma arico kihumbi ca gatanu, Yesu Kristo yagize ubukozi bwiwe ngaha ku isi. Hanyuma turabona yuko yapfuye, arazuka, aduga mw'ijuru yanesheje, kandi yicaye iburyo bw'Imana. Hanyuma nyuma yo kuba mw'ijuru
haciye iminsi 10 yasutse mpwemu yera ku bantu 120. Ivyo byose vyabaye mu minsi ya nyuma. Kuwa mbere mu minsi ya nyuma no kuvuga ngo mu gihumbi ca gatanu. Hanyuma intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga nazo zabaye nazo nyene mu minsi ya nyuma no kuvuga mu gihumbi ca gatanu ca gatandatu hashikijwe intambuko zitandukanye z'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko kuko ikirangamisi carasubijwe nyuma. Ubu twaramaze gushika mu gihumbi c'indwi. Kandi namba turi mu gihumbi c'indwi rero arico ari ca nyuma mu minsi ya nyuma. Nuko rero turi ku munsi wa nyuma imbere y'Imana ariho kubiremwa abantu ari igihumbi c'indwi. Ubu turi turi mu kinjana ca mbere c'igihumbi c'indwi. Ni ukuvuga yuko turi mu gatondo k'umunsi w'indwi w'igihumbi. Turi mu gatondo k'umunsi wa nyuma imbere y'Imana arico gihumbi c'indwi ku biremwa abantu. Ubu ni wa munsi w'umwami. Umunsi w'umwami uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Abantu batazoca nikanda ko igihumbi c'indwi catanguye. Kuko bameze gute? Bameze nk'abari mw'ijoro mu mwijima mu buryo bw'impwemu. Ntibazi iminsi ya nyuma yariyo, ntibazi n'ico arico umunsi wa nyuma. Ariko ubu abatorejwe n'Imana bo ku munsi wa nyuma barahamagagwa bakegeranwa mu gatondo k'uwo munsi mushasha w'ikiringo hamwe n'uwo munsi mushasha w'igihumbi. Ahuguruka ahatangura ikiringo gishasha, ikiringo c'ubwami arico kiringo c'indwi, aho Yesu Kristo arungika marayika wiwe ntumwa kugira ngo ashingire intahe y'ibi bintu mu mashengero yose. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 22 murongo wa 16 havuga hati: jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ninde Yesu Kristo arungika? Ni marayika wiwe ntumwa. Kugira giriki? Kugira ngo ashingire intahe y'ibi bintu mu mashengero. Yesu Kristo uvyeshuwe hano igice ca 4 murongo wa mbere hagati na hagati muri uwo murongo aravuga ngo hamwe n'iryo jwi rirenga ry'inzamba ati duguze hano ndakwereke ibintu bizobaho hanyuma y'ivyo. Kandi ibintu bizoba hanyuma y'ibi vyabaye muri ino myaka 2000 yaheze bizohishurwa, bihishurirwa batorejwe n'Imana. Kandi tuzomenya ivyo bintu ivyo ari vyo bitegerezwa kuba kuri uno munsi wa nyuma mu gihumbi c'indwi. Yesu Kristo yaravuze mu gihumbi c'indwi ku munsi wa nyuma ati nanje nzobazura ku munsi wa nyuma. Ni ukuvuga mu gihumbi c'indwi ari uwo munsi w'umwami. Rero mbega nibiciye muri inde? Nibiciye muri inde azotubwiriramwe ibintu byose? Kuko aravuze ko azobitubwira, aravuze ko azobimenyesha abazoduga hazoba ari we uva mu gihugu mu kindi ari mu muri Ibanga w'abizera mw'ishengero ryiwe. Kandi ni mu gihe kihe canke intambuko y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo turiko turabamwe uyu munsi? Turiko tuba mu gihe cy'ibiruko z'imfuruka. Kandi mu gihe cy'ibiruko z'imfuruka ku munsi wa nyuma ni kuvuga mu gihumbi c'indwi niho Yesu Kristo atubwirira bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi nico gituma avuga ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ivyahishuriwe 22 murongo wa 16 n'ivyahishuriwe 22 murongo wa 6 atubwira ati arambarira atayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri. Kandi umwami niyo Mana igere mpwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Nibiciye muri inde hamenyekanira havugirwa bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba?
n'ibiciye muri marayika wiwe ntumwa, kuko icyo nico gikoresho c'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi. Nk'uko Yesu Kristo muri zino ntambako zose ziheze, nk'uko yavuze aganiriza intumwa ziwe, ndetse biciye no mu bamarayika ndwi ntumwa ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, azoba ariko aravuga biciye muri marayika wiwe ntumwa, avuga bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba ari muri marayika wiwe ntumwa, ariko aratuganiriza atubwira ibi bintu. Marayika ntumwa wa Yesu Kristo ku munsi wa nyuma ni umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami hamwe n'igihe c'ibiriko bizifuruka. Aza amenyekanisha, atangaza, avuga bino bintu byose, bibwira abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Aza afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, hari nabwo butumwa akoresha mu guhamagara no kwegeranya abatorejwe n'Imana bose. Ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami rirahamagara rikegeranya abatorejwe n'Imana bose. Kandi ubutwara iri jwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubu butangaza ni marayika umwami Yesu Kristo. Rero turashobora kubona ingene abatorejwe n'Imana bazoba ariko barahamagarwa begeranwa, kandi bazoba ariko bararonka ubumenyi bwa bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Rero mbega ni bande bari bazi yuko iminsi ya nyuma ari ikimpumbi ca gatanu ca gatandatu n'ikimpumbi c'indwi? Ni bangahe bari bazi yuko iminsi ya nyuma yari yaratanguye igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka? Ntabyo twari tuzi. Twese twiyumvira yuko iminsi ya nyuma ari no minsi gusa turiko turabamwo, ariko mwitegereze yatanguye mu minsi ya Yesu. Rero iyo havuzwe ku munsi wa nyuma, uwo munsi ego babashaka kuvuga cyane muri iki gihe ca nyuma, kino gihe twe turiko turabamwo, kuko niwo munsi wa nyuma wasezeranywe kugira ngo Kristo azoze nk'uko igisuma kiza mw'ijoro ku isi. Ariko kubatoranijweho azoba ari ku murango, kuko tutari abana b'ijoro, ahubwo turi abana b'umurango. Ntabwo turi abana b'ubwami bw'inosi canke ubwami bw'inosi, ahubwo turi abana b'ubwami bw'Imana. Kandi abana b'ubwami bw'Imana ni abana b'umurango, n'abana b'umuco, si abana b'umwijima. Kubw'ivyo rero umunsi w'umwami hamwe no kuza kwiwe ntabwo twebwe bizoduturumbukira nko mw'ijoro, ahubwo bizodusanga ari ku murango, bizodusanga mu gihe c'umutiramyi wa kane, mw'izamu rya kane ry'ikimpumbi c'indwi. Kandi izamu rya kane ry'ikimpumbi c'indwi mu mvugo yakivugishwa y'igihanuzi ni imyaka ya mbere 125 yo mu kimpumbi c'indwi, kuko igicugu kimwe canke izamu rimwe rigizwe n'amasaha 3. Kandi tuvuze mu buryo bw'ubuvugishwa, izamu rifise amasaha 3, kuba umunsi umwe imbere y'umwami kubiremwa abantu ari imyaka 1000. Mbega isaha yo niki imbere y'Imana? Ni imyaka 41 n'amezi 8. Amasaha 3 nayo rero ni imyaka 125. Imyaka ya 125 y'ikimpumbi c'indwi ihuye n'izamu rya kane ry'umunsi w'indwi imbere y'Imana. Hariho kuri twebwe ari ikimpumbi c'indwi, umunsi w'umwami. Nk'uko kuwa gatandatu ku bwoko bw'Eheburayo wamye ari umunsi w'umwami, kuwa gatandatu ni umunsi w'indwi w'iyinga. Rero umunsi w'indwi imbere y'Imana ku biremwa abantu ni ikimpumbi c'indwi, aho abapfuye bizera Kristo, aho bazozuka bari mu mibiri ihoraho. Natwe bakiri bazima tuzohindurwa, kandi tuzogira umubiri uhoraho, kandi tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Kandi tuzobaho ibihe bidashira tubanye n'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo, tuvise umubiri uhoraho. Kandi tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanya n'ibihe bidashira nk'abami n'abaherezi, kuko we yaduhinduriye Imana yacu abami n'abaherezi.
yaraducunguye n'amaraso yiwe kandi yatugize abami n'abaherezi kandi tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000 muri no nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 kugira ngo dutangure hanyuma n'ibihe bidashira. Rero turashobora kubona ibintu byose bizoba biriko biraba ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, aho ikiringo c'ubwami gitangura nuko kigasobekerana n'ikiringo c'ubuntu, kandi ni naho ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami niho butangazwa, kuko buna butumwa ntijwi rengaje nzamba ari naryo rihishura n'amabanga yose y'ubwami bw'Imana, kandi ubutumwa burahamagara bukegeranya abatorejwe n'Imana bose. Nijwi rirengaje nzamba ari bwo butumwa bw'ijwi rirengaje nzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bucijya nino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu rwego ciwe cyo kwisubiza ivyiwe mwizamu rya kane gikimpumbi c'indwi. Turabona yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami butumenyesha ibanga rikomeye ryo kuza k'umwana w'umuntu, ukuza nk'igisuma mw'ijoro ku bisi, ariko kubiremwa abantu mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo, kugira ngo tumubone imbona nkubone agaragaye ku munsi wa nyuma nk'uko yabisezeranye. Mu maso hiwe ameze nk'izuba, inyonga zimeze nk'izuba zagaragaye hariya ku musozi wo guhondererwako no mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, zishushanya Kristo nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, kuko izuba niwo mwami w'ibindi binyenyeri byose. Kandi iyo tubwiwe ku ntare y'umuryango wa Yuda, tuba turiko turabwirwa ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, kuko intare ni umwami w'ibikoko. Utwo dushushanyo, ibyo bishushanyo bibiri bishushanya Kristo nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Nico gituma Kristo igihe yahinduka ukundi imbere y'abigishwa biwe ku musozi wo guhindurirwako, mu maso hiwe harakayanganye hasa n'izuba, kuko ukuza kwe kwa kabiri ku munsi wa nyuma azoba ari nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, aho ni mu maso hiwe haba hariko harakayangana nk'izuba. Rero turashobora kubona ibanga ryo kuza kwiwe. Azoza nk'igisuma mw'ijoro kubo kw'isi, ariko kuri twebweho azoza nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, n'izuba ry'ubugororotsi rikayanganye rirashe ku munsi mushasha w'ikiringo hamwe no ku munsi mushasha w'ikimpumbi ku munsi wa nyuma arico kimpumbi c'indwi. Rero turumvise ibanga ryo kuza kwiwe nk'igisuma. Turiko turabaho twebwe mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe byose, mu gihe co kuza kwiwe, mu gihe ubwo ukuza kwa Kristo kuzohishurwa kuhagaragara kubo kw'isi, akaza ari nk'igisuma mw'ijoro, ariko kw'ishengeroho, kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo akaza ari nk'izuba rikayanganye rirashe mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo, kuko abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Mbega ni ryari izuba riseruka? Riseruka mu gatondo, mu gatondo k'umunsi mushasha. Buri gihe niho izuba riserukira rirasa, kandi ni mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi niho ukuza kwa kabiri kwa Kristo niho kwasezeranijwe ko azoza nk'izuba ry'ubugororotsi ricibatsi rirasa rikayangana mu kimpumbi c'indwi. Rero twebwe twarashitse mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe byose, mu gihe ubwo abo kw'isi bari mw'ijoro no mu mwijima, no mu mwijima w'umuzitanya mu buryo bw'impwemu, mu mwijima w'umuzitanya ku bijanye n'ubumenyi bwana amasezerano yose ajanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi
isi ibiremwa abantu nta nubwo bazi iminsi ya nyuma iyo ariyo, ariko mutagatifu Pawulo aratubwira ariko mweho ntimuri mu mwijima, kugira ngo uwo munsi, ni ukuvuga ngo umunsi w'umwami uzoza nk'igisuma kiza mw'ijoro ku isi, mwebwe ntimuri mu mwijima, kugira ngo uwo munsi, ni ukuvuga ngo ikimpumbi c'indwi kibaturumbukire nk'uko igisuma kiza mw'ijoro, ariko kibazira gute? Kibazira nk'izuba ry'ubugororotsi mu gatondo, rirashe mu gatondo, ryatsa mu gatondo w'umunsi mushasha w'ikiringo n'umunsi mushasha w'ikimpumbi. Twarashitse mu gihe co mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikimpumbi n'umunsi mushasha w'ikiringo, ariko bo kw'isi bo bari mu mwijima w'umuzitanya mu buryo bw'impwemu. Ariko tweho mutagatifu Pawulo yaravuze ati ntituri mu mwiza, ntituri mu mwijima, ahubwo turi mu muco, kuko turi abana b'iki? Turi abana b'umurango, ntabwo turi abana b'ijoro. Kandi namba turi abana b'umurango, ukuza k'umwana w'umuntu, ukuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe, ntabwo twebwe azotuzira nk'igisuma mw'ijoro, ahubwo twebwe azotuza ko nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza n'izuba ry'ubugororotsi rikayanganira mu mitima yacu. Natwe tuzoheza rero twakire Yesu Kristo, izuba ry'ubugororotsi mu kuza kwiwe, umunsi mushasha w'ikiringo n'umunsi mushasha w'ikimpumbi. Twarashitse mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe byose. Twarashitse ku munsi w'umwami, umunsi uzoturumbukira ibiremwa abantu, umunsi w'umwami, ikimpumbi c'indwi. Twarashitse mu gihe aho abana b'Imana bose, aho bazoba bariko barumvira ijwi rirenga ry'inzamba, ari ryo jwi rya Yesu Kristo. Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika wiwe ntumwa, ariko aratumenyesha, atubwira bino bintu byose bitegerezwa ko aho vuba, bityo akaduhishurira ibanga ry'ukuza kwiwe kuri uno munsi wa nyuma. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe y'ibanga ryo kuza kwiwe nk'igisuma mw'ijoro. Ese imigisha Yesu Kristo, marayika w'isezerano, ese yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi ese yotwungura ubwenge mu mwuzuro kugira ngo dushobore gutahura n'amabanga y'ubwami bw'Imana, ayo Yesu Kristo yavuze ko n'abavugishwa n'Imana bose n'intumwa zose n'abavugishwa ntumwa amabanga ajanye n'uno munsi wa nyuma. Kandi ese yotwemerera gutahura ano mabanga y'umunsi wa nyuma, hamwe n'ibanga rikomeye cyane kurusha ayandi yose, aho ryari ukuza kwiwe, ukuza k'umwana w'umuntu kuri uno munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, nk'igisuma mw'ijoro kuba mw'isi, ariko nk'izuba ry'ubugororotsi ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Kandi vuba twese duhindurwe, tujanwe mu mazima no kubw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mw'izina rihoraho rya Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, bakundwa nshuti na bene data muri hano, kandi ndasigana hamwe namwe Revera Giandere Corto kugira ngo abandanye. Mwese mugire ijoro ryiza.